Kazoza FM. Be your own boss. Ego cyane mwamaze kumva ryajwi ni ryarindi nyene ryo mu kiganiro Ku.Zîko ni je Diogene Rukundo kuri micro ngoma ndabashikiriza ikiganiro Ku.Zîko ko musazo mu biganiro Ku.Zîko ni ikiganiro mukurikirana iminsi yose bigiye cyisa imwe n'iminota 30 z'ijoro kuri radio Kazoza FM kujana gatatu n'ibice bitatu ku munsi turakurikirana ikiganiro Ku.Zîko ko bigenda izuba ryakajyazima tuteruza kurikirana ikiganiro Ku.Zîko niko tumeze turabakunda muradukunda turabakundira ni ikiganiro cyacu Ku.Zîko kimeze nkuko musazo mu bizi rero muhinga bw'ivyo muno turafise The King Leandre reka dufashe kugira ngo amajo bashikire neza hama amasana Mario Lies Akimana akabijya turi live kuri Facebook andika Ku.Zîko kuri Facebook Kazoza FM tubona live ubunyene turiko turasamirana kwisi yose mbere sinovuga ngo mu Burundi gusa ego rero turabakunda mukadukunda n'umunsi wa gatatu nko musazo mumenyere tubamenyereje kuva kera ku munsi wa gatatu tubatwara mu vyese tukabafata akaboko tukabatwara no mu vyese rero no munsi turinjira indane mu cese citwa merge sinzi ko ari merge sinzi ko ari merge sinzi ko ari merege sinzi ko je ne sais pas naje bambwiye ko genda dufise umutumira gikinamwo ari mu bagitego yitwa Alain K Butoyi ego murakoze cyane gose mwiriwe neza ke kutwenga icese tarata ega ni ukini cese si jewe ngini cese oya ndabizi je ndaryohewe no uza kudutwenza sikwe tugutwenza oya kameme turaza gutwenzanya yagwagaye bantu b'Imana uno munsi rero turabatwenza ke yaravyemeye oya turi kuri Kazoza FM ke wahabonye gute ihuye haratisa ariko nabaye defize mu kwinjira wago musuni kujya mu byango byawe oya sinasunitse ko kameme ndisivilize kameme oya sinadodo gusa nagumye ngira warode poanye urabura ari oya mwarayivuye gusa nagize bwa hari umuntu yacyambona yacyakuguru Kazoza FM dufise n'ibintu bigezweho niko tumeze niko twabaye ariko zo kwishimana kugira ngo mwege batumire bacu mu mushobora kwisanta neza muri alaise mumerewe neza muri studio zacu za Kazoza FM rero kaze muri studio zacu ego murakoze cyane gose kandi kaze mu kiganiro Ku.Zîko murakoze cyane dufise ibibazo nka 60 za kukubaza twebwe hama n'abatumire canke abariko baratwumviriza baraza kukubaza nabo nyene nukuri na kibazo cyane gose ni sauri bo ego je ndemereye kukubaza ego mugabo wivyumva jije ndemereye kutavyishura ariko je ndakwajijuranyisha oya nukuri cyane gose ndakwishura ni Alain K Butoyi akina theatre kuva kera mbe ukina theatre kuva rya ico kibazo rero muje ukibaza journaliste vraiment nyina ndumuga vyese kuva muri 2013 2013 sinzi cyo bisigura nukuri mu bihumbi mu bihumbi 2013 akamemevo 2013 birazogisha bukirundi turago ikiganiro Ku.Zîko rero turakunda guhamagarana amazina y'ikirundi ego ntutangare nagomba ndaguhamagara Butoyi nukuri cyane gose nitwa Butoyi ego cyane kuvuga ko hariho na bukuru ni byiza cyane Ego. rero uno munsi tuzoganira ku cerekeye ico cese bandika me re g na hama merge ni merge si titre ya la pièce ni projet merge n'umugambi icese naco citwa gute icese waraje la fois passe il faut umviriza umviriza no hari abantu antuka bariko baradukurikirana baravye icese sivyo icese nuko duhejeje twaraha akaryo abantu baje kukiraba kugitorera izina urumva twara nihenze rega twarahenze abantu turasabye ikigongwe abantu muri kumana dukurikirana kuko twanditse ngo icese merge kumbe merge no mugambi uwo mugambi rero tuyagire uwo mugambi wa merge wavutse gute ryari umeze gute wavyawe nande en fait merge no mugambi watangujwe na numugwi uba mu Allemagne mu Budagi urazibambabarira kuvanga n'igifaransa oya je ndagusigura uno munsi ndagusigura mu Budagi n'umugwi witwa Sounding Sound Sounding Situation plutôt bakurana n'umu artiste artiste w'umunyarwanda yitwa Wanki rero igihe uyo Wanki yigeze kuza mu Burundi yacyahura n'umumetteur en scène mu Kirundi utunganye vyese baraganira
inde baraganira wanki yaganiriye na Josué Mugisha amaze kuza kwicara kuri iyo ntebe yego urumva baraganiriye hama comme merge ni fusion no kunywana ariko yeyo kunywana urumva rero abadage bakorana n'u Rwanda hama uyu mugambi bari bimviye no kukorana n'abarundi rero igihe bariko baraganira Mugisha Josué yakaganira na Nuza cavuga ati bavuga ati nta kuntu n'u Burundi cette fois-ci nabwo bwojamo muri uyo mugambi wa merge kugira dushoboye kugira ico cese ego neza turavye insiguro kwera ko turabashakashatsi rimwe na rimwe tubishatse tugwa journaliste turavye insiguro ya merge wavuze ngo kunywana aje kubivuga none ni gute nyene twokumva ubwo bumwe canke ubwo bunywanyi bumeze gute twobusigura gute en fait ikintu gihari merge ni twiyumviriye ni biki duhuriyeko n'abadage okay urumva sinzi ko no cambandanyiza ko ni Chelsea ngine twagikoze kuko ahanini ni biki duhuriyeko n'abadage turazi ko abadage baradukolonije turavuga ati ni biki duhuriyeko cyane muri kubu nka twebwe ugwaruka ni biki duhuriyeko n'abadage bon Uburundi ni biki duhuriyeko n'abadage vuye gute twebwe rero urwaruka gubu umva hari ababibayemwo natwe ubu twe turavyumva gusa eske ni giki ni bihe vyiyumviro tubifiseko ivyumviro dufise kuri ivyo vyabaye kubona ubudage bwarakolonije genre Uburundi donc rero twatanguriye ngaho ikintu ca mbere kwera ni création ni ikintu twakoze cyavuye mu kuganira twavuze ati ikintu gihari ni giki duhuriyeko ikintu twasanze duhuriyeko n'umwanya umwanya twavuze ati hariyo kahise hariyo kazoza hariyo kahise hariyo kubu hariyo kazoza FM najego urumva hama turavuga ati umwanya niki turibaza ibibazo umwanya niki bavuze ati reka ndashobora no kubabaza ibibazo ikibazo kuri mwebwe umwanya niki kuri Facebook mashaka gucamo twishura ati kwijewe umwanya niki turiyumvira kugira nakaza umwanya no utakaza gute hamwe bombwira ati umwanya kugira ndakugurira umwanya wawe no ugura ngahe nivyo byose rero turiyumvira okay hariyo mu gukora icese mva twafatiye kuri iyo myanya kahise kubu na kazoza FM ego zoragashirako urumva rero sinje gusigura icese kuko nagira ndabatumira ngira ndaza kubigira nabiteguye ntugire kibazo nabiteguye kuko ni nabisigura ngaha akanovera kazoba gatakaye oya mugabo je nari nshaka kumenya kunywana nyene byukuri kuko bavuze yuko ari abadagi bariko barakorana no Rwanda hama ubwo umunyarwanda nyambari K1 reka aravugana na 1K reka aravugana na Josué Mugisha baca mengo bokorana none iryo sano cyangwa ubwo bunywanyi buri hagati y'u Rwanda Uburundi n'Ubudagi riri hehe muri uwo mugambi merge okay uyu mugambi nakunko nabikubwiye n'umugambi winuza sounding situation yavuze ati reka dukorane n'amapekwera rimwe na rimwe hari igihe twibagira yuko twabaye kolonize n'Ubudage urumva nk'ubu nkajewe ibibazo twibagije n'ugwaruka eske turazi vy'ukuri je nk'ubu sindi ndakubesha hariyo boma hariyo nk'ibintu nka Boma abantu ntabibazi igitega ego urumva rero tuko turavuga ati ibintu bisigaye ngaha mu Burundi urumva nibihe twibukira ko abadagi urumva hariyo izo ubwa mbere hari inzu zitatu wasigaye zibiri ijya iheruka gusha urumva hari rimwe na rimwe twikwera ari twebwe ugwaruka se ubu rero tuko tuvuga ati twebwe ugwaruka twibaze ibintu byabaye muri kahise urumva eske biraturaba urumva
tuvyiyumvira tuvyibbaza ko ibibazo hariyo mu mabare ndakivugiye mu gifaransa la mva ni restitution des biens yumva byabaye pillé urumva twaje none eske turazi vyibwe kwanze vyatwawe turabizi eske tubihaka agaciro kameze gute urumva rero twatanguriye kuri ico kiyago turaduga turabandanya warashima ni kiyago twagize umwe yaragiye ahantu ndagenda ahantu turafata telefone turandika navuga ati none wewe uvuga ati hari ivyatwawe wowe urabizi urumva twasanze rimwe na rimwe hari ibintu tubamo ugasanga turavyirengagiza ngo aruka tutategeza kumenya igihugu cacu nibiki urumva tugaha agaciro ibihari urumva nibuka yuko twako turaganira kuri ico kintu mugenzi wanje Claude namubaza none vy'ukuri none ibiri ngaha ego hari ivyo batwaye none ibiri ngaha tubifata gute eske turabiha agaciro hoho turabizi urumva donc umva byakuzuko nyene ikise cakuzuko urumva hama turiyumvira ubwacu tuvuga ati nitubishire ku bandi reka tubishire kuri twebwe nka jewe iyo colonisation y'abalma yantushije gute jewe urumva mu cese rero turavuga ama histoire yiwacu ingene colonisation yadukozeko ego ndacabibona mugabo ikibazo canje sindanyugwa cane kuko mu minsi heze twarabonye ego muri uwo mugambi nyene ico iyo ntuze ya uwo mugambi merge ibyese bikinwa no mu Budagi ego none ndabise ikibazo mbega mukina bimwe canke umudaga bikina uko avyumva umunyarwanda abikina uko avyumva umurundi akabikina uko avyumva ego umwe wese abikina uko avyumva nk'ubu twebwe tukina ibiba mu Burundi ingene ivyadushikiye twebwe ingene tubibona nk'ugwaruka urumva nk'urungano rushasha ubwo muri Kazoza tuvuga ati twege ndabibona uku ndavyumva uku ndabitahura uku nkuko mu vyese dusanzwe tubigira tugasangira ikiyago n'abantu baba baje kuturaba tukavuga ati okay njewe nimba ndavyiyumvira uko wowe uvyiyumvira gute nawe jeje ndashavuga ati nka wowe ugerageje kuraba kahise ese karagukorako kwera hariyo rimwe na rimwe ngo oya byakoze kuri basogokuru n'abasogokuruza urumva rero ivyese dukina si bimwe mugabo vyose ni kuri kucivugo kimwe nibihe duhuriye ko abarundi abanyarwanda n'abadagi no kuvuga umva uwoziteranya woteranya ivyo vyese bitatu akabiraba vyose yoronka ikintu kikizima ego none uwo mugambi urahari canke wo kugira wo kubiteranya ndazi canke ntavyo nzi wo kubiteranya ubu sindabimenya ariko turibaza yuko vy'ukuri bizoshika tukabishira hamwe hama ivyumviro bikaja hamwe hama tugashikiriza abantu ikintu kimwe none wibaza yuko ivyo byese bishobora guterera yaba Burundi canke u Rwanda kugarukana canke kuronka ibintu vyabuze kera ndazi cyane gose cyane ndico reka mvuge jewe kuko asisha kuvugira umuntu ego urumva ufite ni cese cyambere kiragukeburira kuvuga ati nibiki vyatwa mubu ndahaje nibiki vyatwa jewe Nati kimwe. Okay, reka nukivuge. Ni kibazo mbajije gucyo umwe wese yibaza yo kwibaza. Turavuga ati okay, ni vyinshi batwaye iki? Il faut que ubwa mbere na mbere tumenye ko hari ibyo batwaye. Urumva? Ko bigarura gute. En fait hariyo audio twigeze kugwa ko ya RFI gouvernement ya saba genre restitution des biens c'était 36 milliards d'euros ibintu nk'ivyo umva nico twaragishize hamwe turacimvira ko turakiganira ko niho natangiye kuvuga ati hari subudagi gusa hariyo n'ababirigi tavuga ati ibintu byose batwaye none ni gute eske turakeneye ko bigaruka urumva none ugwaruka gubu rukora iki kugira ivyo bintu bigaruke urumva canke ivyo tegini bituraba urumva ahani nico cese rero kugira gikaburira ubwenge umuyabaga canke umuntu aziko ari
ko ari umujene ashobore kwibaza ico kibazo kuko twese biraturana neza cyane tugeze neza na neza igihe cy'isaha 1:45 munsi za Kazoza FM ijwi ryo guguza umwe muri kumurikana kujana na gatatu nibice bitatu ni wa mwanya mwiza aho bakunze muri kumara dukurikirana aho muri hose ndakubona wewe nyene uri kuri kazi ndakubona wewe nawe uri muri bus ndaramukije abantu mwese muri bus ndabifurije amahoro y'Imana abane na mwebwe muri kumara twumviriza ndi kumwe na Alan K ubutoyi ariko adushikiriza ariko adufasha kuganira nawe umugambi barimwo witwa merge ari umugambi ubafasha gutegura icese ibihugu bitatu ubudagi u Rwanda no Burundi umwe wese akaraba ico bahuriye ko ivyo bihugu bitatu Burundi buriye kuki n'ubudagi murambabarira bimeze guta abadagi bakakinu kwabo abarundi bakakinu kwabo n'u Rwanda bakakinu kwabo ariko uwo bishira hamwe akatora ikintu kimwe kizunguruka kuri vya bindi nyene hama ari kintu nakubwiye oya nwihenze hari kintu nakubwiye merge yari umugambi wa mbere ubwo twitwarigeze gukina yari umugambi wa mbere ubu rero turasuye kandi gukina ariko nuwundi mugambi ariko ufise cacese nyene erega wewe uri kuranjanira nako ndi hasho nonda kutaka introduction kiwanje ka deuxième partie none kula show subiremwo nidije no oya nabivuze ariko nagomba guha umurongo kugira ngo abariko batwumviriza hari kibazo gishobora kunsoba bo baca bakibaza umurongo rero tora telefone nguma wamubigira gatore ya gatore harimo tuyinite neza ni 72 aho ni ku bafise bakoresha umuhora 72 23 23 23 kandi iyo numero nyene irafise WhatsApp cubanze uyisaving uyanregistre uyishine mu telefone yawe wandika Kazoza FM urashobora guhamagara kuri WhatsApp urashobora kwandika message isanzwe kuri WhatsApp cyangwa guhamagara bisanzwe icyo utazira message y'ikirundi urashobora no guhamagara ufise undi muhora 62 24 62 24 24 hose mashaka kuhaca mukaduhamagara cyangwa mukatwandikira twibutse ko twumukoma kuri Facebook naho ino mashaka kuhaca turagiye alenke bitoya ubu rero twarabonye ku marezo sosiyo mugoma musubire turabizi turanya rusaku none mugoma musubire muri wa mugambi nyene canke n'umugambi uyu nundi mugambi witwa Bursing Bridge c'est ça ni kinyamazuru urambabarira Bursing Bridge urumva nundi mugambi atari merge ariko wakijya chese nyene muriko mutegura cacese nyene mundi mugambi none mbega muteguye icese kimwe mu migambi ibiri naco vyica oya nibaza ko na Kazoza FM yabashaka muri uwo mugambi kiza bon Kazoza FM nayumva tuzoca dukorana ukundi none ico cese muriko muragitegura muriko mutegura gute muriko mukidutegurira ryari pour quand okay nje mvuye mu myimenyerezo deja urumva hama kizoba ku matariki 12 13 na 14 ukwezi ukwezi Chegera kakanzero ruhuma maranenda mukiza rusama ruheshi mukakaro nyandagaro nyakanga gitugutu munyonyo Siramwe 12 13 munyonyo mwaka wa 2022 hehe ku aho dusanzwe dukorera muri Buja Santabu Avenue Rukono numero 13 iryo jambo amari vugira ngaha misi yose abafisi byese bose narakaborotse iri mu Kabondo Avenue Rukono numero 13 muzobona icese gitunganye neza ndamaze kukiraba nawanditse kubabesha kiraryoshe nubwo hari ibintu ntatahuye ico kibazo namanda kibaza abantu bazanga hari ibintu mukina twe tuzatahura sinzi ko ariko dufise ubwenge buke hari ibintu mukina bigahinduka canke bikagenda ukundi kuntu mbega ivyo bintu mubitegura gute muvyimvira gute canke ibyo bintu babisigura iki oya urumva twebwe canke none mbega turasurushaho kubabaza ibibazo biheze canke bigomba bitangura canke turasurushaho kuhagarika ikintu kiro kirati pause manzu sigura ivyo bintu amatubandaye kuri ico nyene uriko uravuga iki cese tuko turategura kandi karibu cyane kuya tuzoba hakaryo nkuko ariko uravuga ngo murabaza ibibazo muhigo murabaza ibibazo turabaha nakaryo ko kugitorera izina avuga ati bivanye n'ivyo wabonye wo cita gute
urumva kandi wowe nadina waduhaye je nararitanze nuko mutaritora nararitanze rero nacise nonsense urumva kuko sinabitawe oya turaza gufata umunota wa nyuma tugire ya ma publicité muri kwiradio ngo bishasha bacha tugira ka video neza cyane gose urumva mu mugwi wacu wa les enfoirés de San la Dente tumaze iminsi tuko turakorera ku buhinga butandukanye kenshi tumenyereye yuko kugira ugira icese utegeza kuba ari umwanditsi akazana cyo cese hama tukagikorerako ariko ubu tuko turarundira ubu tuko turaba dusanzwe dukora mu buhinga butandukanye haba sinzi ngene mvuga création bayita kwera sinzi à partir de rien genre bon tukaba turahera kubusa atakintu nakime gihari nta cese gihari nta canditse gihari nta muhiyumvira ikintu nakime nta n'ufite n'icyumviro nakime yego hama tukabivanye na n'ivyumviro vy'umwe wese tugashira hamwe cyo kimwe nkuko uyu mugambi twawukoze iki cese umva byaje ku kiyago twagize niho iki cese cyavutse urumva rero turagira ubuhinga butandukanye hari igihe duhamagara nk'ubu iki cese tugikinira ahantu umuntu tumenyere baza bicaye bakaraba bakarorera hama mu nyuma bagakoma amashi hama bakabaza ibibazo ariko ubu nuwuje abari mu cese urumva abari mu cese okay urumva uragira kigoro kwera umva ndabibira akantu kamwe gusa agomba bivuge banga amatwi turakinira mu nzu ariko baranyumva umva dukinira mu nzu kuko nanko namabwiye hariyo kahise hariyo kubu hariyo kazoza kahise ajya amazu y'abadagi niki twavuga ati reka dukorere mu nzu rero hari igihe rero murabira mu madirisha nk'ivyo nari natahuye ndagitaye ugende nzogaruka ko kiraba kandi umuntu ndagitahura gusumba ndagisigura yego cyane gose urumva rero turatumirira agent aba baje kuturaba bakideplacer urumva hari ibibera ngaha ukabiraba ukazunguruka ukagenda kuraba urumva ego hari watubwiye mu minsi heza avuga ati je wamengo ndiko ndasuma urusago urumva nyandi uri kumubanyi karama ari mu biki ari iki urumva turahamagarira ababa baje kuturaba gufondisa effort urumva butoyi iki akabato kanyuma wisubira mu masegonda 20 cyo dufata amasegonda zo wasigaye kubera ko dusigaje mu minota 2 kugira ngo dutumirire abantu tugira akafite ko kubatumira wiyumva gute nka wewe nka butoyi uri muri ico cese kivuga ibintu bikomakomeye haba ku gihugu cacu haba no ku Budagi haba no ku Rwanda jiyo ku bwanje cara kabuye ubwenge umengo nibituraba umengo ego turakunda igihugu kandi gukunda igihugu ni vyiza mugabo tuko dukora iki tuko dukorera iki gihugu haba mu vyaka umengo akahise umengo nikaturaba umengo utoge nikubu nakazoza FM urumva rero byaratumye mvuga ati okay ivyatwawe nibihe urumva ni gute twoshira inguvu hamwe kugira dushobore gukorera hamwe turabe ibyabaye kugira nibisubire kandi kuba ibyabaye bibi nibisubire kandi kuba kandi nimba hari ikintu ibyatwawe ko vyogarukanwa urumva twobikora gute nk'urunganwe rushasha urumva kuko biratura mvuga kandi biratura ego cyane ubu rero je ndegeje inyuma mikro kugira ngo sinkume nduru simene matwa abantu okay. Tugire okay turagi be nanje ndimo none tugira bayita duo mwe yes turahindura amajwi au cœur de la forêt turagi gatatu kabiri rimwe okay mu gifaransa mu kirundi mu gifara mu kirundi turi muri Ku.Zîko gatatu kabiri rimwe bantu mwese mu ntara ya Bujumbura no mu cyungararo yabo
muratumiwe mucese kizoba mu ndwiza itariki 13 itariki 14 itariki 12 wahera kuri 13 gatatu kabiri rimwe ubantu mwese muri mu ntara ya Bujumbura no mu cungararo yaho muratumiwe mucese kizoba mu ndwiza itariki 12 itariki 13 itariki 14 munyonyo umwaka wa 2022 ku kibanza cha Buja Santabu mu Kabondo avenue Rukonwe nimero 13 ni wasiba uzuhomba ni wahomba uzoba wasivye naho nyene duce duhitamo kurangiriza ikiganiro cyacu Ku.Zîko cuno munsi je naryohewe wakoze cyane Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu reka rero mu ndwiza tuzohurire twese kuri Buja Santabu mwumvise tuzoberongikira akafishi kerekana n'amasaha nyamba n'ibindi byose byo babisaba wakoze cyane mwakoze cyane niteka newe kuba Kazoza FM ego nitwa gutumira kandi uzogaruka yo cyane gose ubundi nzoza ego ndashimiye cyane The King Leandre ari mwinga bw'ivyuma yakadufasha kugira amajo bashikire arongorotse ameze neza hamwe na Kimana Lies yakaradufasha kugira ngo amasanamu kuri Facebook mugwe muyabona nickel ndabashimiye mwebwe mwese mwafasha umwanya wo kurikana iganiro cyacu na cyane umugabo aheruka kugira mariage yitwa Mugabo murakoze cyane mwebwe mwese ndabashimire gose ku mwanya wanyu mwafashe ndabibutse ikintu kimwe ntimwibagire kugwiza umwimbu bye